Bakunzi ba Axia Vibes TV, shalom shalom shalom. Kaze dusangire imfunguro, dusangire ijambo ryo kuri uno musi w'Imana. Turiko turinjiramwo, abandi bamaze kwinjiramwo, ugira 21 wo mu mwaka w'amasabamana B. Kaze mwebwe muri abanywanyi, na mwebwe mubandanya muba abanywanyi, dusangire runo rugendo rwo kubandanya twubaka iteka ry'umuntu, dusangira kubakanira iteka. Kuri uno musi w'Imana, ijambo ry'Imana ridufasha gusubira gutangarira ahavukira ubukristo. Umukristo ni uwa Kristo, nuwegukiye Kristo, nuwabaye umunywanyi wa Kristo. Cyane cyane muri iki gihe turiko turazirikana inyigisho ku mukate w'ubuzima. Uriye umubiri wanje akanywa amaraso yanje, uyu arafise ubuzima budahera, kuko uyo nuwanje. Kuri uyu munsi w'Imana rero turabona aho uwa Kristo, uwemera, ahamagarirwa gusubira kuvukira. Aho naho sahandi, ni igihe cyose rugeranyeko, ni igihe cyose hari uruhamo, ni igihe cyose hari amagorwa. Uyu munsi mu njiri ya Yezu Kristo nk'uko yanditswe na Yohani, ngaya amajambo duhereza ko ikigabane ca 6 turiko turasoma. Namwe mugira mwigire, kuko mugumiwe n'inyigisho ya mutima. Aho ndababwira ko ndi umukate w'ubuzima, ndababwira ko ndi ikinyobwa c'ubuzima. Namwe mugira mwigire nk'abandi bagumiwe n'iyo mvugo, bagaheza bakigira. Petero agafata ijambo kw'izina ry'abandi, ati Mukama, turi bwirukire nde wundi ko ari wewe uwufise amajambo y'ubuzima budahera. Twebwe twaremeye kandi turazi ko ari wewe umweranda w'Imana. Ego yo mu bihe bigoye, ego igihe cyose abandi batanguye kwiyonjorora, Petero kw'izina ry'abatumwa, ni wewe, nta wundi, ni wewe twahisemo. Ngaho aho ubukristo buvukira. Ubukristo ni ego isubira kuba nshasha. Erega no mu kigabane ca 24 c'umutama Yozuwe, ariko araheraheza ubuzima bwiwe. Murazi ko igisomwa ca mbere cama kidufasha gutegera inkuru nziza. Uyo mutama mu busaza bwiwe, abona ko urupfu rwegereje, emwe nta kindagiza, ati jewe n'urugo rwanje tuzokorera Imana yacu, ya Mana ya Musa, ya Mana ya Musa. Musa yabampaye ngo mbandanye ndabashikane mu gihugu c'isezerano. Jewe n'umuryango wanje nta wandi tuzokorera. Murumva mu busaza, mu gihe umuntu aba atanguye kugira amagara make, niho ukwemera gusubira gukomerera. Umuntu ahamagarirwa gusubira kuvuga ego. Erega n'Abanyisirayeli bari bamaze kubona ibiryoshe, bakabona igihugu c'Abamoriti bagishitsemwo. Erega bari bahimbawe. Burya iyo twamaze gukira umusonga, turaheza tukibagira uyo mwanya twari tubabaye, ukwemera tukaguta. Ariko nabo nyene baciye basubiramwo, baragaragaza ukwemera kwabo.
ati nta yindi mana tuzokorera niyo mana yatujabukije, yadukoreye ibitangaza. Ntiturota tuyiheba, twotuma dupfa hako duheba Imana. None bavukanye, kuri uno musi w'Imana twakira aya majambo ekleziya itugaburira, adufasha kumva ko ukwemera kwacu n'ukwemera guhamagariwe kuza turanagura buri munsi, na cane cane iyo turi mu bihe bigoye, igihe ubuzima butanguye kuduherako, igihe c'ingwara, igihe ivy'ukwemera bigumye, abo dusengana batanguye gusubiza amaguru inyuma, igihe dutanguye kumva uburemere, niho duhamagarirwa kwisunga uwadukunze, kwisunga uyatugaburira umubiri n'amaraso yiwe imisi yose mu nkuka ya misa. Murazi ko nawe nyene ariko vyamugendeye kuwa gatanu mweranda, yasigaye ari wenyene, ariko ni ku musaraba yasubiye kugaragaza ko atarota ahemukira se. Naho rero twebwe twavukiye muri ako gatsi ka nyuma, aho tutarota duheba Imana n'igihe twumva ko utuguvu turiko turaduherana. Iri jambo rero rishigikire ingo mu gisomwa ca kabiri, mu kigabane ca gatanu, Pawulo yandikiye Abanyefezi, agaruka ku rukundo rw'umugabo n'umugore, ndetse n'aka karirimbo twariko kadufashije kwinjira muri ino funguro, kavuga ati ntimugire ubwoba. Urukundo rw'ingo n'urugo gukwiheberanira, n'urukundo rusaba kuvuga ego imisi yose, na cane cane iyo urukundo rutanguye guhura n'ibisebuzi, iyo rutanguye gukama, niho abubatse bahamagarirwa gusubira kubwirana ego nshasha, bakivyukiranya. None bakundwa b'Imana, banywanyi ba Action Vibes TV, namwe mwese mubandanya muba banywanyi, nimwakire rino jambo ribafashe kugendanira umukama. Buri musi mwibuke isezerano mwagiraniye n'umukama, igisezerano rero nyamukuru ry'urukundo duhimbaza mu nkuka ya misa, ridufashe mu masezerano yose tugiriranira hagati yacu. Murazi ko isezerano rikura ayandi yose ari iri sezerano ry'urukundo ry'umugabo n'umugore Imana yashingiyeko ubuzima. Kuri uyu w'Imana rero, abubatse musubire mwemeranire rwa rukundo rw'ukwiheberanira, umwe abwira uwundi, nk'uko Abanyisirayeli ati notuma mpfa hako ndaguhemukira, uwundi abwira uwundi gutyo nyene kw'izina rya Yezu Kristo. Eka abasaseredoti gutyo nyene, inkumi n'imisore gutyo nyene, abantu bose abemera mwese, uyu musi w'Imana ubabere uwo gusubira guhitamwo Yezu, kumubwira ego. Nta wundi afise amajambo y'ubuzima budahera atari wewe. Twaramenye kandi turazi ko ari wewe udushigikira muri uru rugendo, niyo tuba turiko turayama, niyo amagorwa turemereye, niyo ingwara ziriko ziratuvunagura, nta wundi atuvyura, nta wundi agorwana natwe atari wewe. None Yezu, turasubiye kuguhitamwo, ni wewe mwami wacu, ni wewe mukiza wacu, ni wewe mana yacu. None bakunzi ba Action Vibes TV, mugire umusi w'Imana mwiza, umunsi wo guhitamwo Yezu, umunsi wo gusubira kubwira Yezu ego ivuye ku mutima, maze tubandanye tumugendanira. Ndabipfurije kugira umunsi w'Imana mwiza,
nukuzogira indwi nziza tubandanya dusangira ibyiza by'Imana hano kuri Axia Vibes TV. Umukama abahezagire. Murakomeze mutwaze ntabwo nzaburana namwe se muri birwanya umwanzi w'icyaha ujya ubakurura mu cyaha uzamukubita ijanja mwimure